Nshuti bagenzi namwe bakunzi ndabaramukije amahoro. Jewe mwumva kuri mikro ndi Jean Christophe Mugisha muri izi za radio Wande Burundi. Turi kumwe n'umuzo bikorwa urone rw'abanyagihugu yiware ntitamwe neza niyo pour la renaissance de la nation. Uko nego abanyagihugu rukarugwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ku muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Kungwanayo intumwa y'Imana mu bantu akamwanditsi w'ibitabo umushakashatsi no musesanguzi niwe yerekanye tongo rya Edeni aho riheya y'Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Koshi. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo mu 2022 mu gihe haheze imyaka irenga 100 higishwa kahise katariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu. Inawe yashize habona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari byo Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania hamwe na Uganda. Apotre ndagoye kaze muri kino kiyago. Ndagushimiye. Mu biganiro byariko bibera muri Rwanda aho vyahuza Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda vyarahagaze. Twashaka kubaza kubera iki ivyo biganiro byari kubihuza u Rwanda ndetse na Kongo bibera muri Rwanda kubera iki vyahagaze ga Apotre Bernard Kungwanayo. Biganiro vyahagaze kubera yuko impande zariko ziraganira zitariko ziravugana ukuri kubera ko uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari kigomba kuganira n'u Rwanda kugira ngo bashire kwiherezo kutumvikana kuri hagati y'ibyo bihugu bibiri nk'uko tubikura mu binyamakuru bitandukanye. Habayemo ko Kongo itavugisha ukuri bituma u Rwanda rufata ingingo yo kutitabira bijya biganiro. Ndavuga umukuru w'igihugu ibyo twavyumvise kuri BBC tubona no mu itangazo leta y'u Rwanda yashize habona. Inyuma yaho tubonye Tshisekedi yari hariya muri Gabon i Rwanda ndetse n'abaminisitiri bari babanje guhura kugira bategura iyo nama. Rero ubwa mbere bwo ibiganiro byari ivyiki. Ibiganiro byari uko hariho abahungabanya umutekano w'u Rwanda bari muri Kongo. Abo nabo bagiyeyo igihe bari baje gukora genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Hanyuma bagenda ari abasirikare bashitseyo ntibigeze bakubigwanisho yari Kirizayire irongowe na Mobutu Sese Seko. Hanyuma mbere harageze igihe Mobutu asaba ko kwaka ibigwanisho abahoze ari abasirikare ba Habyarimana ku Rwanda bari muri Kongo. Hanyuma Ububirigi n'Ubufaransa baranka no kuvuga muri make oni ntiyavyemera. Ivyo rero mu mateka y'isi tuzi ko atanahamwe biba iyo abasirikare bahungiye mu gihugu kanaka icambere babaka n'ibigwanisho bakaba abasivile bagahabwa ubuhungiro nk'abandi bose. Siko byagenze rero ku basirikare bari baje gukora genocide mu Rwanda bagiye muri Kongo yari Kirizayire ico gihe baciye ahubwo barushiriza guhabwa ibindi bigwanisho kugira ngo bashobore gusubira gutahuka mu Rwanda bahungabanije umutekano. Igihe RPF bari baheje kuhagarika ihonyabwoko bari bamaze kugarukana umutekano mu gihugu. Ivyo rero vyaruko mu gihe amategeko mpuzamakungu n'u Rwanda rwari rwarasinye ko temerera yuko abantu bahunze bashobora kuja guhungabanya igihugu kigenze caco cico kirimo kubera amategeko ntiyemera yuko umusirikare ahunze agumana ibigwanisho. Aho rero ca byumvikana yuko ari FDLR ari hoze mu gisirikare cy'u Rwanda ca kera bariyo ariko bafise amaboko kuko ababaha ibigwanisho turazi bitabo byanditswe na bamwe mu Bafaransa bavuga ko byagenze uko babaha ibigwanisho ko babigisha n'ibindi byinshi. Ariko nitwe twibagira yuko uravye imanza zacitse muri Gacaca ukaraba imitahe mpuzamakungu yasohotse ku bakoze ihonyabwoko mu Rwanda b'abanyamahanga. Ndavuga cyane cyane abarundi. Hariho abarundi bari barahungiye mu Rwanda kubera genocide yari yakorewe abatutsi mu Burundi mu mwaka w'1993. Bahungiye rero mu Rwanda baje gukora genocide mu Burundi. Hanyuma rero genocide yo mu Rwanda nayo itangura ariho bari. Biravugwa ko rero hariya amajepfo y'u Rwanda hegeranye n'imbibe z'u Burundi ahari izo mpunzi ko bakoze ihonyabwoko rikomeye bakica nabi abatutsi b'abanyarwanda.
mbere biravugwa ko hariho n'abarundi mbere uyu munsi bari mu bategetsi bari muri CNDD-FDD bategeka igihugu bakoze n'imyimenyerezo ya gisirikare bakoreshwa n'abafaransa n'ababirigi. Rero abo bari mu gihugu tubishingira ko tuvuga tuti mbega ko umutahe mpuzamakungu wasohotse wo gufata abakoze ihonyabwoko mu Rwanda b'abarundi kuki abarundi batigeze barungika abo bantu. Aho rero sinabona kubera gusa kuri CNDD-FDD n'imbere yabo ubutegetsi bwari buhari n'ubwabatanze kubera iki umuntu yo kwibaza ibibazo bitandukanye. Rero ibi biganiro hanini byari bishimikiye ku ngingo zitatu zikomakomeye. Ingingo ya mbere yari yuko bavugana ibijanye nuko FDLR aho bari muri Kongo bufatwa bagashikirizwa u Rwanda, nkuko nanone ari amasezerano menshi abivuga, nkuko n'ingingo n'inama za Loni zabaye zavuga ko FDLR mu guiterabwoba yuko bokwakwa ibigwanisha aho bari bagafatwa bagashikirizwa ubutungane. Hanyuma hari icya kabiri kubijanye no gucungera imbibe u Rwanda ruhana na Kongo. Aho naho muribuka igihe FDLR na Kongo bafatikanije bari basugereje imbibe z'u Rwanda. U Rwanda nkuko bisanzwe ibihugu byose bicungera imbibe zabyo, tumvise ku mbuga ngurukana bumenyi ibihugu byahagurutse ngo u Rwanda rwagishize inguvu nyinshi ku mupaka. None u Rwanda rushize inguvu nyinshi ku mupaka, ivyo bihugu bihombiki? Ahubwo umuntu yo kwibaza mbega ivyo bihugu byashaka ko abasirikare bataja ku rubibe kugira bikora iki? Aho ni umuntu yo kwibaza ikibazo gikomeye, kuko umugabo arirarira uko ashaka kandi uko ashoboye kandi uko abifitiye ubumenyi. Kubera iki bababazwa nuko u Rwanda rwicungereye? Ivyo no kuva ko ari magahazi. Hanyuma rero hariho n'ikibazo ca gatatu c'ikibazo kijanye na M23, aho usanga Kongo ifise slogan ivuga ngo u Rwanda ngo nigo rufasha M23. Uravye by'ukuri aho intambara yaherereye hagati ya M23 na leta ya Kongo nta nubwo hegeranye n'u Rwanda, hegeranye na Uganda, ni hirya kure y'ibirunga. Mugabo aho Kongo ikura ayo majambo ikoresha ikavuga u Rwanda, nibaza ko umuntu cyahiyumvira ahereye kuri ibyo byabaye muri Kongo ku basirikare bakoze genocide mu Rwanda Habyarimana bakaja muri Zaire ntibakwibigwanisho, ahubwo uyu munsi bakaba bari mu nzego za leta, bari mu gisirikare cya leta, abandi bari muri izo za Wazalendo. Ikirengeje ivyo bakaba bagiye mu matongo canke amasambu y'abatutsi b'abanyekongo bari mu buseruko bwa Kongo, akabaho hantu hari abanyarwanda. Ikibabaje rero uja gusanga iyo Kongo ivuga abanyarwanda no kubanga ivuga abatutsi, ntivuga ziriya ntera hamwe, nta numwe ivuga hoya abo asabanyarwanda. Aho rero hari ikibazo gikomeye ngomba kuvuga. Asanga uyu munsi President Tshisekedi avuga ati agatsinda amatora arakoranya Deschamps ya bashinga amateka n'abakinguza amateka abasabe gutera u Rwanda ku mugaragaro, atangaza intambara iri hagati y'u Rwanda ku mugaragaro na Kongo, akavuga ko atazokwirirwa arakoresha n'inzira zo hasi kuko yumvise ko zicungerewe hacunzwe neza toharo nkamenera, ngo azokoresha ingwano yo mu kirere. Nimba umukuru w'igihugu yiyumvira gutangaza ibintu nk'ivyo, murumva hari ibiganiro yokora bisubiza inyuma ivyo yavuze? Ntibishoboka. Je numva nta gitangaza kirimo ko ibiganiro bihagarara. Tshisekedi ntakeneye ibiganiro n'u Rwanda, muri make ntakeneye ibiganiro n'u Rwanda rurongowe n'uwadashaka. Akeneye ibiganiro hagati y'u Rwanda rw'abatunze bakoze genocide na y'igihugu racakeneye. Ivyo rero igitangaje kindi kirimo, mwazi ko bihurira ko na Vincent Ndayishimiye w'u Burundi, ko Vincent Ndayishimiye muri Kongo yaragiye akoranya urwaruka rw'abakomoka ku bakoze ihonyabwoko mu Rwanda, arababwira ati ko agiye kubafasha kugira ngo batahuke mu gihugu ciwabo cy'u Rwanda. Bivuze ngo agiye kubafasha kugwana kugira ngo batahe bafate u Rwanda. Ivyo bintu banya kubaho barundi kazi rwaruka abantu mu karere k'ibiyaga binini, asanga abaperezida babiri bahuriza ku itangazo rimwe nditavugiwe umunsi umwe, hakacaboneka ubufatanye buri hagati y'ingene bagwanya abaharanira kubaho nk'abanyekongo kubera imbibe bafatiweyo muri Kongo aribo ba AFC M23, akaba yubaho akavuga nk'uko abaperezida babiri no kumenya ko nta biganiro bakeneye. Barakeneye gukura ubutegetsi bw'u Rwanda, barakeneye gushiraho ubutegetsi
muri kano karere budategekera abo muri kano karere butegekera ababashizeho. CNDD-FDD ntigeze itsinda ingwano, ntigeze itsinda amatora. CNDD-FDD yazanywe n'abayizanye, barayitereka mu gihugu, barayibwira ivyo ikora, igakora ivyo bavuganye, nta kindi. Tshisekedi ntatwara abanyekongo, kuko iyo batwara abanyekongo barya ari karagwanya akoresha abanyekongo, nabo n'abanyekongo yakagombye kubona ikibazo cyabo kikamuraza ishinga, ariko we afise umugambi wo kubaherengeteza. Ariko ikibazo azobashobora, kuko iyo turaba ku mbuga ngurukana bumenyi tubona hari hitandukaniro. Namwe murabe aba basirikare ba M23 aho baberekana aho baba bamaze gufata, urabe uko baba bambaye, urabe izo mpuzu bambaye, hanyuma ucuraba ivyo bikoresho berekana byakoreshwa n'abasuda ba leta bateka mu masafuriya ari ibiremo ivyomeki. Barabe namwe ina nguvu sana chama chetu, ina nguvu sana chama chetu, ina nguvu sana alibongo tombe kina nguvu sana chama chetu, kina nguvu sana chama chetu, kina nguvu sana chama chetu, kina nguvu sana tulipiga matembe, kina nguvu sana tunapiga matembe, kina nguvu sana 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 kikapiga rubelo, kina nguvu sana machetu, kina nguvu sana machetu, kina nguvu sana tulipiga matembe, kina nguvu sana tunafika Limondo, kina nguvu sana kina nguvu sana machetu. Musika kuna nde matembe nzelo eza route nationale numéro 2 ezokende ti Alimbongo Butembo ti ekeba Kisangani nde nzela oyo nzela onde kei. Donc au gouvernement Zeb Sabino eza lokuta matondo mon colonel matondo bana kin to Zeb Sabino mouvement na bino ezali na ndenge bozo monela awa na mon colonel tosito comme la mitembe tosito libérer matembe batwana bazali ate au 15 cm to perdre na kata bitumba to Zeb Sabino mouvement na bino ezali mon colonel vraiment ndenge maramozali bazoko sabino gouvernement ya Tshisekedi eza bata lokuta eleki bango bazata na makasi moko te ka koloba ezala bao azalendo ba fumeur de chanvre tala bakimi batiki na baloso batiki ozo masasa ezobeta bazopakata mbangu tozolanda bango tolakisa bango na kati bamona botala bino moko ndenge bakimi bazeko lamba tala nzungu a soda gouvernement nzungu na bango yango yo batiki na babangi moete biloko kili babangi ndeleki. Donc bolanda mambo Tshisekedi azo yebisa bino te eza lokuta. Donc jamais bajota 1 cm azoko sabino Tshisekedi azoko sabino abasirikare ba M23 aho bari abatonde bozolanda biso boya abasirikare ba M23 aho bari abarundi abanyagihugu bariruhutsa, ariko hari abasirikare ba leta na nizo za wazalendo wumva abanyagihugu baribwa, bibwa impene, bibwa intama, bibwa inka, bibwa ibikoresho byo mu mazu. Nukuvuga ngo uno munsi Kongo abasirikare fisi bazima bafise akarangamutima k'abasirikare na ba AFC M23 ntibifise kubera ikintu n'abantu batabona ukuri. Ibijanye rero nibi by'i Rwanda nibaza ko nkuko mwumvise amakuru yaciye kuri BBC ejo, mwumvirize umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu mwumve uko yabivuze. Inama rero yari ifite ingingo imwe gusa kuri gahunda y'ibyigwa ariyo kwemeza no gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi Rwanda na Kongo. Ariko kugira ngo nyine iyo nyandiko itegurwe byari ngombwa gutumiza inama y'abaminisitiri umunsi wagombaga kubanziriza iyo some iyo nama y'abakuru b'ibihugu. Iyo nama rero y'abaminisitiri yabaye ku itariki 14 ukuboza kuwa gatandatu
tumara amasaha agera ku 9 twiga kuri iyo nyandiko. Nk'uko mubizi umubano w'u Rwanda na Kongo wangiritse kubera ibibazo bitatu cyane cyane by'umutekano, ikibazo cya FDLR, ikibazo cy'ingamba z'ubwirinzi n'ikibazo cya M23. Ibibazo bibiri bya mbere bimaze kuvuga byabonye igisubizo muri ya CONOPS ya nyandiko inononsoye yo guhashya FDLR no kuvana izo ngamba z'ubwirinzi. Hari hasigaye ikibazo kimwe gusa, aricyo kibazo cya M23 aricyo cyatwaye umwanya wose i Rwanda mu nama y'abaminisitiri. Ndagira ngo nibutse ahangaha yuko mu nyandiko twashyikirijwe n'umuhuza ku itariki ya 30 Ugushyingo yari yatubwiye ko noneho guverinoma ya Kongo yiyemeje kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 mu rwego rw'ibiganiro bya Nairobi. Tukaba rero twaratangajwe ku wa gatandatu yuko Kongo yisubiyeho irangira tsemba yanga iryo jambo ibiganiro ku buryo iyo byadutwaye umwanya wose. Hanyuma rero ku mugoroba nka saa 7 z'ijoro tubonye ko ntacyo tuza kugeraho, kandi ko iyo nyandiko ayo masezerano ariyo ngingo rukumbi y'inama y'abakuru b'ibihugu, biba ngombwa ko u Rwanda rusaba yuko iyo nama yigizwayo kugira ngo ibiganiro bizakomeze n'ayo masezerano azakomeze aganirweho. None niba mutari mwashoboye kumvikana ku kibazo cya M23, kuki Perezida Tshisekedi yafashe indege akava Kinshasa akazi Rwanda aje gusinya amasezerano mutarumvikanaho? Yabigize nkana kubera ko inama yarangiye saa 7 z'ijoro, kandi u Rwanda rwatangaje ko bifuza yuko iyo nama y'abakuru b'ibihugu yigizwayo. Ibyo ngibyo rero yarabizi ko icyemezo nyine cyatangajwe ku mugoroba, hanyuma mu gitondo nibwo yaje, kandi murabizi Kinshasa na Rwanda ntabwo ari kure, uko byagenda kose irazi neza ko inama itakibaye. None niba mu bibazo bitatu bihangayikishije umutekano w'ako karere bibiri byaraboneye umuti, ndavuga FDLR n'izo ngamba z'ubwirinzi, hakaba hasigaye umutwe wa M23 kandi ari wo wigaruye uturere twinshi muri Kivu ya ruguru. None intambara izarangira ite? Bizagenda gute kugira ngo mwongere musubire mu biganiro? Mbere na mbere n'ibibazo bibiri bya mbere ntabwo twavuga ko byabonewe umuti burundu, byabonewe umuti mu mpapuro. Hari iyo CONOPS yashyizweho umukono, ariko ntabwo iratangira gushyirwa mu bikorwa, kuko kuri terrain situation iteye ntabwo iduha icyizere, kuko FDLR iracyafatanya ku mugaragaro na guverinoma ya Kongo. Kuri icyo kibazo cya gatatu cya M23 twavuze inshuro nyinshi, kandi nibwo buryo bwonyine busigaye bwo kugira ngo habeho ibiganiro bitaziguye hagati ya guverinoma ya Kongo na M23 kugira ngo bagere mu mizi y'ikibazo. Rero mu nama yo kwa gatandatu hari igihe umuhuza yazanye ikindi gitekerezo cy'uko umuhuza mu biganiro bya Rwanda, no kuvuga Perezida Lorenzo, n'umuhuza mu biganiro bya Nairobi ariwe wahoze ari Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, bagirana imishyikirano n'umutwe wa M23 ndetse na guverinoma ya Kongo kugira ngo rero ikibazo bazagikemure. Twe twifuza yuko iyo mishyikirano yazagera ku nyandiko kuri proposal baduha, niho yashyirwa mu masezerano, bakadutumira bundi bushya mu nama yindi y'abakuru b'ibihugu kugira ngo ayo masezerano ashyirweho umukono. Nibyo ngibyo tubona bigomba gukorwa mu bihe biri imbere kugira ngo ibiganiro bya Rwanda bikomeze. Ariko icyo navuga kindi, twavuze ibibazo bitatu by'umutekano. Hari ikindi kibazo cy'umutekano tutaganiraho neza kuko nyine tutabiboneye umwanya, ariko nacyo gisigaye kiduteye impungenge n'inkeke, ni kijyanye n'imvugo z'urwango ndetse n'imvugo za Perezida Tshisekedi wa Kongo zo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Akaba rero aheruka no kubugira ejo bundi Lubumbashi ku itariki ya 17 Ugushyingo, aho yavuze ko nibamuha uburenganzira cyangwa ububasha bwo guhindura itegeko nshinga azaboneraho agahirika ubutegetsi mu Rwanda. Ibyo ngibyo byaduteye impungenge, tukaba twarasabye guverinoma ya Kongo ko izo mvugo n'uwo mugambi iwuhagarika. Mukabona hari ubushake bugaragara ko ibyo bifuza koko kubivaho? Ubundi uko tubizi ntabwo ari ubushake bwabuze bwa guverinoma ya Kongo bwo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ni ubushobozi bwabuze. Kandi ubwo bushobozi bwabuze kubera iki? Bwabuze kubera ko dufite ingamba z'ubwirinzi zihamye. Izo ngamba rero zizagumaho kugeza igihe u Rwanda na Kongo dukiriye mu bikorwa ibyo twiyemeje mu masezerano twasinye no mu masezerano tuzasinya. Murumva ko yavuze impamvu ibiganiro bitabandanije, kandi ni koko mugabo twebwe nka URN itamuri cyo twiyumvira
ni uko Kongo na leta y'u Burundi bafise ikintu baryamye ko bagomba gukorera muri kano karere, cyane cyane bagomba gukorera ubwoko bw'abatutsi, cyane cyane bagomba gukorera abarokotse jenoside yo mu Burundi ya 1993, yo mu Rwanda ya 1994. Ariko icyo twabagira inama nuko amaraso ahuma bashatse bubireka, asanga babona barisha abantu mbere bikijana, ntibame bibaza yuko igihe cyose bazokwama banigagura abo bashaka bikijana, hazote bagera igihe babihanirwe, kandi igihe kiho kirabegereza, kiho kirabasatira, bashatse boreka kubandanya kugira umugambi mubi wo kwica abatutsi. Barundi kazi rwaruka namwe mwese muba muyaga binini, hariho umugambi mubisha muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko kuguhonya abasa n'abatutsi canke abatutsi. Uwo mugambi uhari kuva kera, uri kuragenda urandagata ababikora. Narababwiye ko chef d'état major wo gukora izo operation zo kumara abatutsi muri kano karere, uyo mugambi ubera i Burundi. Muri Kongo murabona ko washinze imizi, muri Tanzania ADF uriya mugwi uri muri Kongo nico ukora. Murazi ko hafatiwemo abarundi bari muri iyo migambo nyene yakoze hunyabwoko mu Burundi. Mwarabonye ibiheruka kuba muri Kenya, biriya bari nyuma yavyo mwarabonye imbonera kure n'idarapo y'u Burundi, mwarabonye ko harimo abakongomani. Biriya bintu nuruhererekane webe bintu. Muri Tanzania niko bimeze, mwarabonye abasirikare bagiye muri Kongo bavuye muri Tanzania, warabarongo yavuze yuko baje kugwanya M23 kandi ko baheje kubatsinda bazoca babereka ahandi baje, bavuga ko baca gutera mu Rwanda. Ariko mwarabaye ko byabataye kuwa amazi bakaraswa, hanyuma bakarira abasirikare, bakarira mosozi bakominduro bahunga. Ubu ntibakija kugwana, baje inyuma, baratinye ko bagenda ngo barase. Basanze urusasu runuka rurabanukira, bawe bamaze gupfa baca baratinya. Rero hariho umugambi wo mwibanga wo kumara abatutsi muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Ariko imanga ntimarira Imana, babikore babitegure bazi ko Imana babona bazotsindwa kandi bizobahitana. Baruka muhendwa mukajyanwa muri iyo migwi igwana mu vyanga, kuko ni mwagenda nuzosigara adapfuye, azoje imbere gutungane, hanyuma ahanigwe ivyo atateguwe atazi atakamaro bimumarira canke bizomumarira. Nico gituma duhanura imbonera kure kuva inyuma y'ivyo bintu by'abasendedefdd byo gukora amaraso, ndetse n'abazalendo batwumva bava inyuma ya leta ibabesha kuja kwica abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko n'utazopfa azobibazwa kandi bazokwicuza barira batakigira kigarura na gitabara. Nkaba rero nibaza ko nogarukiriza ngaha, nibaza ko ikibazo mwambajije mwacumvise. Impamvu yuko ibiganiro bitabandanije no kubera atabushake buri muri leta ya Kongo, muri Tshisekedi, bwuko habaho imigenderanire y'ibi bihugu vya kano karere. Kuko muri kano karere cy'ibihugu bine Ndayishimiye na Tshisekedi, murabona ko inyifato yabo no mu nama iheruka kubera muri Tanzania batayitabiriye mu bwa Afrika y'ubuseruko, no kuvuga ko bagiriranywa n'impere zibiri zo muci nizugarura zigacaho zishaka. Ntawamenye impamvu basivye, kandi bararetse kuriha amafaranga asanzwe ariko ku mwaka mu rubwo bumwe bwa Afrika y'ubuseruko, byerekana ko badakeneye kuyibamo. Icyo bakeneye no kubona baherengeteje umututsi muri kano karere, cyane ko abakoroni ivyo bari barubatse kwari kugira ngo abatutsi baherengetezwe, kugira ngo bashobore kwitora ivyo bakeneye byose mu bijanye n'ubutunzi bwa bino bihugu byacu. Nico gituma mubona u Rwanda n'u Burundi babigize ubunywenywe bakabinganisha n'urushi, kubera ko u Burundi n'u Rwanda ni ibihugu byari binini cyane, kandi n'ubu ni binini, kuko bijya bidigadiga ngo barashizeho imbibe bijya bizosubirwamo. Kuko ijya Kongo yari Kongo mbirigi, ubu rero Kongo mbirigi ntayihari, ni Kongo gusa. None rero ko Kongo ari Kongo gusa, Kongo mbirigi ko yagiye, aho bahaye Kongo mbirigi h'abarundi bagomba kuhagarukana, aho bahaye Kongo mbirigi h'abanyarwanda
naho nyine bagomba kuhazana ibi bizoteba bishika igihe byange ayo manyanga yabo yange nayo ibijyanye n'imipaka ya Tanzania ku Burundi n'u Rwanda hoho biratomoye traité de Versailles yo mu 1919 irabitomora neza iravuga yuko ibihugu aho byageza gutegeka ariho bigeza imbibe rero u Burundi n'u Rwanda byarashika kuri Lac Victoria ivyo biri mu mateka birazwe n'abantu bariyo n'abanyarwanda bo n'abarundi rero ntaco tumizo bibe ziguma muri Tanzania oya zigumyeyo no kuvuga yuko wa mugambi wabo wo gufata ibihugu bakabica mu bunyonyo birimo abatutsi kugira ngo bazoshobe gukora ihonya bwoko ku munsi umwe barari bahejeje niho mugambi bazo bari naco turakora hanyuma nibaza ko ejo tuzoganira ibintu bikomeye cyane ndabereke aho mugambi wihonya bwoko no kumara abatutsi mu Burundi ugeze aho tuzokumviriza amajambo yashikirijwe na bamwe muri leta berekana yuko umugambi ugeze kuri abarundi rero muri politiki mutabona yuko ata politiki mu Burundi isigaye ihari atari kurwanya ihonya bwoko n'ubwisha ndegera butungane kugira ngo mucire birarura muvi nyuma mureke kubesha abarundi mubesha mugira ico kinyoma mukwirakwiza ibihuha n'ibinyoma muri politiki zitarizo kugira ngo abarundi twese duhagurukire hamwe tugwanye aho kabikabisha nibaza ko ejo tuzobica hirya no hino tukabereka ibivugwa na leta n'ibikorwa na leta hanyuma umurundi wese ahari azoheza abone ko ari cyo akwiye gukora ntera kamo abo muri kano karere bashobora gutabara abarundi ko bo gutabara abarundi kuko abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi barageramiwe ibibarindiriye no kuri birateye ubwoba biruta ibibi byose bimaze kubera muri kano karere mu myaka 50 iheze murakoze rero ndabashimiye mugira aho mwubaho Apotre Bernard ngo nayo turagushimiye natwe ku nyishu mutanze nzingira akamaro ndetse dushimira n'ababanye natwe muri kino kiganiro mwese mukomeze mudukurikiye ibiganiro byacu birabandanya kuri One Day Burundi kuba tarabiga subscribe mwese mufyone ngaho hasi ndetse subscribe cyangwa sabone kugira ngo ibiganiro byacu ntibibacike amore Imana akomeze kubana namwe mugire aho mwubahe mwese murakoze